numva atahandi nohera atari ukubanza gukengurukira cyane abama bategekanya uru rubanza bagashima ko turuhera mu nkuka y'imisa turi mu ngoro y'Imana yibutsa ingoro z'Imana zose uyu nyakubahwa Perezida Cyprien Ntaryamira yakunda gusengeramwo. Yari umukristo yemera kandi asenga Imana nk'uko twaje kuyisenga. Mu kwemera kwacu, Pasika niwo munsi mukuru kuri yindi minsi mikuru yose, kuko ariho Yezu Kristo yerekanye ko uwuranguye ico yatumwe n'Imana ico ari cyo cose, naho yopfa akava muri ubu buzima bw'umubiri aca ajabuka aja mu bundi buzima buhoraho. N'uyu Perezida Cyprien Ntaryamira turamuzi abatari bake, uko kwemera niko yari afise. Tubandanye rero tumutura Imana tuyizigiye. Ndisiniriwe ndahindura ibisomwa vyeranda, kuko jewe nsanzwe nemera ko mu bisomwa vyeranda vyose uko biri mu bwuzure bwa kera no mu bwuzure bushasha, mu bisomwa vyeranda vyose Imana yama ifise ico igomba kuyagira abayo, kandi mu bihe vyose baba barimwo. Haba hasigaye gusa ko tumenya kwakira ubutumwa Imana iduha mu ijambo ryayo, kugira ngo Imana ntizira twereka ukwezi ngo natwe nk'ababana turabe urutoki gusa. Nko muri iri jambo ry'Imana ryo mu gisomwa ca mbere twakuye mu buhanuzi bwa Izaya kigabane ca 42, turumvise ingene Imana igize iti, nguyu umusavyi wanje, nguyu umusavyi wanje, nguyu uwo nitoreye ngo azanire intara ubutungane. Baraheza baramudonda inyifato yiwe uko abwirijwe kuba ameze, ngo nguyu umusavyi wanje, nguyu uwo nitoreye ngo azanire intara ubutungane. Naho iryo jambo tuzi neza ko ryari ryerekeye Yezu umwana w'Imana mu gihe yari akibugwa n'abahanuzi, ndabona ko dushobora kuriroresha no kuri uyu Perezida Cyprien Ntaryamira turiko turasabira, tukabona ko abwirizwa kuba yari yumvisemwo uwo muhamagaro w'Imana, wuko Imana imutoye ngo ayobore igihugu mu bihe vyari bigoye. Kubatabizi ntibyari byoroshe namba. Mwibaze ahantu baheruka kugandagura umuperezida bari bazi neza ko yitorewe n'isinzi ry'abanyagihugu, bakamugandagurana n'abari bashinzwe inzego zose canke nka zose, kwemera gutwara igihugu muri ico kiringo. Naho nibaza yuko no mu bindi biringo vyama bigoye, ariko kwemera gutwara igihugu muri ico kiringo, we utowe gusa mu mwumvikano w'abantu bakeyi, muca mwumva ko bitari vyoroshe namba. Ngici kiringo Perezida Cyprien Ntaryamira nkumbure n'abandi bamukurikiye bagiye baratwara, ariko yarariye umutima amenyo, ariyumvamwo ko ari w'Imana itoye kandi irungitse kugira ngo afashe mu gutera intambwe y'impinduka yari ikenewe muri ico kiringo, yuko abantu bamenya ko atabagenewe kwama batwara n'abandi bagenewe kwama batwarwa, kuko bwari bwo Burundi bushasha bw'uko bose bumva ko bahanganye iteka. Ubwo Burundi bushasha nibwo Perezida Melchior Ndadaye yari yagombye, uyu nawe ati hinge ndabe ko twotera intambwe muri iyo nzira.
nicyo gituma yaje asemerera ati disipurine kuri mwese kandi mu nzego zose muyoboke abatwara, mureke kwigira nk'ubusimbira hamwe. Iyo nzira y'uko bose bumva ko mu gihugu twese tunganye iteka, naho yaciye kure uko ndabibona yarahavuye irakunda. Hasigaye rero ko twese tumenya kuza turasangira iby'Imana yadusangije, tukamenya ko baba bamwe canke baba bandi bashobora gutwara igihugu mugabo bagatwarira bose kandi bagatunganiriza bose bitavye ijwi ry'umukama, ijwi ry'Imana ibatora ikabarungika ikabatuma kugira ngo hagire ico bamariye igihugu mu gihe runaka. Duhereye ngaho natwe rero mu mabanga anyuranye tujejwe nitumenye kuba abantu baza baribuka ko turi kuri iyi si kuko Imana yashatse ko tuyibako. Mu kuduha kuvuka yagize iti nawe ndakwitoreye uri umusavyi wanje. Nta numwe aza kuri iyi si mu mutima w'Imana aje nk'icaduka, aza kuko Imana ibishatse mwitoreye. Nico gituma ata numwe arenze ko muri iyi si dushobora kugira ngo wewe rero nta kibanza ufise. Umuntu wese afise ikibanza kimukwiye Imana yamutoreye ikamurungika kuri iyi si. Kandi niba Imana yashatse ko tuvuka umwe wese, nuko yari ifise ikigomba kudutuma ciza kandi c'ingirakamaro ku gihugu cayo, aho iturungitse kuvukira n'aho iturungitse kuzoba. Nitwemere rero tukirangure tudatinya, twitwararike gusa kukirangura tuzi ko twese idutorera gushikana mu ntara ubutungane. Ngo ndagutoreye gushikana mu ntara ubutungane bivuga gukorera ineza bose, gutunganiriza bose. Imana nico dutorera mu mabanga anyuranye, bamwe bose ku rugero rwabo. Ico cari igisomwa ca mbere. Mu nkuru nziza nayo twumvise, novuga nti bitari bike n'ivy'Imana igomvye ko twokwirinda. Impanuro irimwo irumvikana, nde tukitwaze ivy'Imana canke ngo twitwaze kugomba gufasha boro bitavuye ku mutima, turiko turakoresha ubwenge. Kwitwaza boro ni nko kwifatira mu gahanga Imana iba yabaremanye iteka. Kandi Imana mu gihe cayo irakwereka ko atari yo gukinisha, amaherezo ukimanika wewe nyene nk'uko vyagendeye Yuda. Ica kabiri kirimwo impanuro y'ubuzima nabonyemwo ni Lazaro ku ruhande rumwe n'aba bakuru b'abasaseredoti ku rundi ruhande. Lazaro ariko arazira ko Yezu yamusubije ubuzima yari yapfuye. Mwumve kuzira yuko Yezu yamusubije ubuzima kandi yari yapfuye. Kuba yarasubiye kuba muzima nta ruhara na rutoyi yari abifisemwo. Nimba hari abantu bari babifisemwo uruhara bashobora gukurikiranwa, nkumbure nibashiki biwe kuko nibo bagiye gutakambira Yezu. Na wundi yari aremvye hava arapfa. None rero Yezu yaje we watarinze gutakamba, nta ruhara abifisemwo. Mugabo bariko baramukurikirana, bariko baramurondera, bagomba kumugirira nabi ngo nuko Yezu yamusubije ubuzima. Bariko baramukurikirana kandi ngo harabemera bamubonye. Nivyo navyo nyene yuko hagira bemera bamubonye, nta ruhara bifisemwo. Abo kurikiranwa nabo bemera, siwe yokurikiranwa kuko we ariko arigendagendera ko Imana yamusubije ubuzima, ariko arigendagendera yibereye ngaho
none rero baza kwemera nibo umuntu yogomba gukurikirana, nimba ari umuntu yokurikiranwa kuko akurikiye uwundi. Rero intunganira zira ubusa. Uyu Lazaro ni intungane iriko irazira ubusa, kuko kuzira yuko wowe wasubijwe ubuzima, kuzira yuko hariho abantu bariko baragukurikirana ngo bakava ku bandi, si ikosa ry'iwawe. Intungane irazira ubusa. Erega na Yezu niko byamugendeye, gushikaho ababaza ati none ko muriko muragomba kungirira nabi, mumpora iki mu bikorwa byose ndiko ndakora? Mumpora iki? Barabuze ico bamwishura. Uko niko biri iyo turiko turiyumvira intwari z'ibihugu byacu. Rabe namwe ba Louis Rwagasore, rabe ba Pierre Ngendandumwe, rabe ba Melchior Ndadaye, rabe ba Cipriano Ntaryamira n'abandi benshi nkumbure bataronse amahirwe yo kumenyekana. Uwo babaza ati babahoye iki, twomenya tuvuga ngo iki? Ntitukibaze, ntitukiyumvire ngo habwirizwa kuba hari ikibi bakoze. Intungane nyene zirahamwa n'ukwicwa zikicwa nka Yezu. Mbega zicwa n'abande? Nkumburaho niho hari akajambo ko dutuma twikebuka twese. Inkuru nziza igize iti abakuru b'abasaseredoti baca baja inama y'ukwica Lazaro ngo kuko hari benshi bari babavuyeko bakemera Yezu ku bwa Lazaro yari yasubijwe ubuzima. Baciye bagira inama ngo ko hariho ababavuyeko bakemera Yezu ku bwa Lazaro. Intungane ziragirirwa nabi zikicwa kubera agatima k'abantu bagomba kwigungira ko byose ntihagire ibibavako, bagaca bibaza ko inyishu ari ukwikiza abandi, basigara babonamwo intambamyi y'inyungu zabo babwirijwe gukura mu kayira. Ese muri iki kiringo turiko turasabira Perezida Cipriano Ntaryamira ari mu ntungane tutazi ico zazize, twosaba kugira ngo ntihabe hakigira biyumvira gufata inzira nk'izo zo gutoteza abandi, zo kubikiza ngo ni intambamyi. Ese no muri ibi bihe turimwo vy'amatora, ko twaje gusabira Uburundi bwacu, tubusabira yuko bwogumya iragi bukaba mu mahoro. Ese no muri ibi bihe vy'amatora abashinzwe abandi bo kwirinda guca muri ayo mayira, kandi bakerekana n'ico bashoboye mu kuza barahasha abayoboke babo baba bafise mwene iyo ntumbero. Kubw'ubuntu bwayo no kumva imbabazi idufitiye, Imana nitwumvire. Amen.